Haleluya. Aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ikigabane cyaho ni 7 umurongo waho ni wa 13 hamwe no wa 14. Indanzi y'amajambo ivuga iti irembo ripfunganye. Muce mu irembo ripfunganye. Kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nibyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Ugasanga ntirushobora gutahura ko hari ubwami bubiri, hakabaho n'abami babiri. Mutahure neza, hari umwami bitwa Yesu Kristo aganje ubwami bw'ijuru. Abantu bakorera Kristo abo bafite ibyizigiro byo kuzotaha mu ijuru. Hakaba n'abandi bamaze gufata ingingo bagira amahitamo yo gukurikira umwami Satani. Uwo n'umwami aganje isi. Shalom shalom shengiro ry'Imana, nongeye kugirirwa ibakwe ryo kubana namwe kugira ngo twongere tube turayaga ivy'ubwami bw'ijuru nkuko mumenyereye. Ni mwene so ndi ku masabo Omar. Uyu munsi nkaba nipfuje ko twoyaga amajambo meza cyane, amajambo adusigurira ivy'ubwami bubiri hamwe n'amarembo abiri, kubera ko hari amarembo abiri kandi amarembo nayo akaba aganisha mu bwami butandukanye. Haleluya. Reka rero twishimikize amajambo y'Imana kugira ngo tuyage nkumbure tuzi ico tumwe turaganirako. Haleluya. Aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ikigabane cyaho ni 7 umurongo waho ni wa 13 hamwe no wa 14. Indanzi y'amajambo ivuga iti irembo ripfunganye. Muce mu irembo ripfunganye. Kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nibyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Haleluya. Abantu benshi muri iyi si turasenga, ariko nkumbura ugasanga ntirushobora gutahura ko hari ubwami bubiri, hakabaho n'abami babiri. Mutahure neza, hari umwami bitwa Yesu Kristo aganje ubwami bw'ijuru. Abantu bakorera Kristo abo bafite ibyizigiro byo kuzotaha mu ijuru. Abantu bakorera uwo mwami Yesu Kristo bafite ibyizigiro by'ubugingo budashira. Abo bantu naho bo bariko baracumukura muri iyi si bagira ibyizigiro byejo hazoza bakavuga bati dufise ubugingo budashira twabikiwe. Haleluya. Hakaba n'abandi bamaze gufata ingingo bagira amahitamo yo gukurikira umwami Satani. Uwo n'umwami aganje isi. Uwo amaze gukorerwa mu nda y'isi, agakorerwa ikuzimu, yihaye ububasha bw'uko agaba isi. Hakaba abantu rero bamukurikira batazi nkumbure ingaruka yabyo. Reka turabe. Muce mu irembo ripfunganye. Mbega ijambo irembo ripfunganye umuntu yorisigura kwiki cyangwa umuntu yoritahura ate? Irembo ripfunganye, tukiri muri iyi si ibigeragezo birahaba, imibabaro iriho, ingorane zitandukanye ziriho, ariko twadukwiye kumenya ngo ibi nivyo dukwiye gucamwo bikadukomeza. Iryo niryo rembo ryaga. Abantu benshi baratinya ibigeragezo, ariko kuca muri iryo rembo ryaga niko wegereza ubwami bw'ijuru. Niko uburi kurakorera umwami Yesu Kristo. Ibigeragezo uri murabamo ntavyo nzi, ariko birahari. Ariko umenye ngo ntabwo ari byo kukwica, ibi biriko biragukomeza. Uri kurabaho ubuzima wumva umengo ntabwo wishimiye, ariko ubuzima nibwo buzokugira umuhizi. Nunesha uzohabwa kuba mu bwami bw'ijuru, kandi uzobaho ubugingo burashira. Tubandanye neza turabikira Ijambo ry'Imana ritubwira. Muce mu irembo ripfunganye. Kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero. Nukuvuga ngo irembo ryagutse n'ubuzima bwo kudamarara, n'ubuzima bwo kumva unezerewe cyane, n'ubuzima bwo kumva umenga iby'Imana ntaco bikubwiye urabitera umugongo. Ivy'Imana ntaco bikikubarira.
ariko nshuti unyumva nagenda kubwire ngo nshuti uriko uraraba ino mbonesha kure, nagenda kubwire ngo ubwo buzima uri kurabamwo ukumva umengo n'ubuzima bw'umunezero, ukumva umengo icyaha naco kikubwiye ukadamarara, umenye ngo uri kuregereza ubuzima bw'urupfu, uri kuregereza igihonomo. Imana idutabare. ngo ariko ngo ninzira y'igihamo, ngo ariko byo bijana abantu mu mahorero. Nukuvuga ngo hari irembo ryagutse cyane, ndakubwiye ngo irembo ryagutse cyane kugira ngo turitahure neza. Nukuvuga ngo ni muri bwa buzima umuntu abamwo akumva yisanzuye, akumva umengo yo kwiberaho uko agomba, ibyaha agakora ibyaha uko yumva yishakiye. Ntabwo ndiko ndabacira urubanza mu mbabarire cyane, turiko turakibura nabiciye mu ijambo ry'Imana. Hari irembo ryaga ririmo ibisa n'ibigeragezo, ibintu binaniza umuntu muri iyi si, ariko iryo rembo nyene niryo ritutwara mu bwami bw'ijuru, niryo rituganisha kuri wa mwami nakubwiye Yesu Kristo. Irembo ririmo ibigeragezo. Nubona ibigeragezo bibaye byinshi, menya ngo uri kuraca muri iryo rembo. Nubona ibigeragezo biriko birakurengera, uzusaba Imana uti Mana ndiko ndaca muri rya rembo, ndakwinginze ngo n'inkomezi imbaraga zo kubirengana, ndaricemwo mbandanye nkomeze. No kuvuga ngo abantu baca muri iryo rembo ripfunga, irembo ryaga, n'abantu barimo baraca mu bigeragezo bidasanzwe, ariko ndababwiye ngo iryo rembo nyene niryo rituganisha kuri wa mwami Yesu Kristo. Umwami atanga ivyiza, n'umwami atanga umunezero kubamuyobotsa bamwumvira bari munsi y'uburongozi bwiwe. Nagenda kubwira ngo turanezerwa kuko twumvira uburongozi bwiwe, tuja munsi y'amategeko yiwe Yesu Kristo. Kubera ko ubutuvugana hari abandi bamaze gufata amahitamo bahisemo, bariko baraca mu irembo ryagutse, ryari nababwiye ryo kudamarara. Iryo rembo rikuganisha kuri wa mwami Satani, umwami ubwami bw'umwijima. Nababwiye hari abami babiri, hari umwami Satani, hakaba naho umwami Yesu Kristo. Kandi ababayoboka, umwe wese arafise umwami ayoboka, afise n'ivyo amusaba. Abayoboka umwami Yesu Kristo tugira ivyo tumusaba, abayoboka Satani nabo bakagira ivyo bamusaba. Imana idutabara. Mwahava mwibaza muti none abo bami bagaba kumwe turaza kubiraba ngo arivyo bijana abantu mu mahonero, ngo kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Nukuvuga ngo irembo ryagutse, bwa buzima bwo kudamarara, bwa buzima bw'icaha, aho ngo abantu bahaca ni benshi. Abantu bumva bo baho ubuzima bw'icaha ni benshi, badakangwa no gukora icaha. Ijambo ry'Imana tweretse ko ari bo benshi. Iryo rembo niryo bahisemo kubera ko batinye guca mu irembo ryaga, kubera ko twabonye irembo ryaga ritwara abantu mu ijuru, ari irembo twabonye ko ari irembo y'ibigeragezo, irembo kenshi na kenshi umengo wosa nkaho umengo ni irembo rigoye gucamo. Ngo ari ku irembo ripfunganye ni inzira ntoya, nibyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Haleluya. Irembo ritujana mu bugingo, irembo ritujana kuri wa mwami Yesu Kristo, irembo rizotwinjiza mu ijuru ni irihe? Ni irembo ripfunganye, irembo ryaga ibigeragezo. Ivyo bigeragezo uri kurabamwo ntabwo ari ivyo kukwica nshuti. Ibigeragezo uri kurabamwo biriko biragucira inzira yo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Amarembo abiri, irembo ripfunganye ariryo ritwara abantu mu ijuru, n'irembo ryagutse ariryo ritwara abantu mu mahonero gihonomo. Abami babiri, hari umwami bita Yesu Kristo atanga ubugingo budashira, hakaba n'umwami bitwa Satani atanga urupfu. Amahitamo na yawe mu Kristo. Mbega uyu munsi uhisemwo guca mu irembo ryaga kugira ngo bikunde ushikire umwami Yesu Kristo, uzushikire ubwami bw'ijuru, uhembwe ubugingo budashira? Cyangwa uhisemwo guca mu irembo ryagutse, udamarare mu cyaha, ukora ibyaha uko wumva wishakiye, hanyuma uzutahire muri gihonomo, usangira umugabane na Satani n'abadayimoni? Amahitamo na yawe. Aya niyo majambo nifuze ko twoyaga kuri umuhingamo. Raba uraba irembo uri kuracamo, raba kuri kuracamo irembo ryaga kugira ngo bikunde ugira ivyizigiro by'ubugingo budashira. Nusanga iryo rembo umengo yakugora gucamwo, usaba Imana iguha inkomezi zo kuricamwo.
nakubwiye ngo ni irembo ririmo ibintu by'ibigeragezo. Urabe ko wowe uri kuraca mu irembo ryagutse, umenye ngo ubugingo bwawe buriko burerekeza Gehonomu. Imana nidutabare. Haracariho amahitamo, haracariho ivyizigiro. Wewe unyumva, wewe uri kuraraba ino mbonesha kure, haracariho amahitamo yo guhitamo kubera kutarapfa. Impwemu z'abazima ziracari muri wowe, uracakanura amaso arabona, ururimi rucaturishimwe. Saba imbabazi Imana, usaba imbabazi z'ivyaha ukora, hanyuma wegera Imana ikubashishe guca muri iryo rembo ryaga. Ni irembo rigora kucamwo, ariko kandi dushobozwa na Kristo. Paulo avuga neza ngo shobozwa byose ni umwinkomezi, aho yavuga umwami Yesu Kristo ni waduha inkomezi. Saba inkomezi Imana. Aya niyo majambo nifuje ko tuyaga kuri umuhinga mu kugira ngo umenye ko hari amarembo abiri. Hari irembo ryaga ritwara abantu mu buzima bw'ijuru, mu buzima burashira, mu bugingo burashira. Hakaba hariho n'irindi rembo ryagutse rigiberemo abantu badamaraye bariko baragenda bagana mu mahonero. Abo nabo nakubwiye ngo namahitamo ya buri muntu. Imana yacu ntabwo igufata ku gakano ku nguvu. Imana yacu iraguha umwidegenzo, ariko mpwemu yera we yaratanzwe ku buntu. Amahitamo na yawe. Ganira na mpwemu yera wumvisha kubwira. Ni wumva ko nkumbure irembo ryagajya kugoye gucamo, usaba Imana imbabazi, ugusaba Imana inkomezi, abariyo yonyine ishobora kugushoboza guca muri iryo rembo. Ni wumva umengo wibereye mu irembo ryo kudamarara, mpwemu yera arakubwira, uza gusanga uri mu buzima budatinya icyaha. Ico nico kintu kikurangira kuri muri ryarembo ryagutse cyane, rimwe ritwara abantu Gehonomu. Ni waba ubayeho ubuzima bwo kumva ko ukwicuza icyaha ukacihana, ukumva ko ibigeragezo uhangana navyo wishimikije Yesu Kristo, umenye ngo uri muri ryarembo ryaga, kandi birangira ubaye unesha. Aya niyo majambo nanipuje ko dusangira. Abamaze guhitamo gukurikira umwami Yesu Kristo, reka dukomeze tumukurikire, tumukorere, kubera ko azodehemba ubugingo budashira. Abamaze nabo guhitamo gukorera umwami Satani, ico no babwira kuri umuhingamo ni muze mwihane, muegera Imana, musabe imbabazi, kubera ko Yesu Kristo aracari ku ntebe y'imbabazi. Reka tuyazi bitari bike, reka turangize dusenga Imana. Abumvije amajambo n'abayumviye, Imana ibampera umugisha. Gusenga turakwambaza Yesu Kristo, uri Imana igira neza. We Mana wibutsa abantu ko irembo ryaga ari irembo ritutwara mu bugingo, ari irembo rizodushikiza mu bwami bw'iwawe, we waremye ijuru n'isi, uri mu ijuru. Yesu Kristo duhe kunesha icaha kugira ngo duce muri iri rembo ryaga. Nta wo kwishoboza adashobojwe nawe, none udehe gushobora guca muri iri rembo ryaga. Yesu Kristo turakwinginze ngo ukomeze kudutahuza ko guca mu irembo ryagutse birangira umuntu agiye Gehonomu, hahandi mu mahonero, muri bwa buzima bw'urupfu. Turakwingiza rero kuri umurango gugenderera imitima y'abakristo abariko bararaba iki kiganiro, bumve nabo koko hari ico bahajije bakwiye kugusaba kugira ngo bikunde bace mu irembo ryaga. Nzi ko abakristo ari benshi mu isi, kandi bariko barakurikirana ibiganiro ni benshi, ariko turasavye mpwemu yera aturongore, adushoboze guca mu irembo ryaga, bikunde tuze turaga ubwami bw'ijuru. Ni wewe Yesu Kristo dusenze kandi turize ko bikoze mu izina ryawe ryera tusaba, amen.